muri benshi cyane muri kumurakurikirana ibiganiro by'isamirizi Kazoza FM kwijana na gatatu n'ibice bitatu muhundira ndabaramutse ndabagumbiraho muri hose mu ntara zose zigize igihugu cacu ciza c'u Burundi kambese no kwisi yose abamwe ko twumvise kwijana na gatatu n'ibice bitatu cyane cyane abari mu ntara ya Bujumbura abatari hafi nawe akatwumviriza baciye kuri Facebook uko turi live kuri Facebook wandika Kazoza FM ushutubona amajwi n'amasanamu ukongera abatari no mu Burundi nawe nyine mushaka kudukurikirana kwijana kuri Facebook nyene canke YouTube kuri Kazoza FM kazere mu kiganiro kuziko iganiro kuziko ni kiganiro mukurikirana imisi yose ku bigiye cy'isaha 1:30 z'ijoro Diogene Rukundo nije ndi kuri micro nije namandagishikiriza hamwe na mugenzi anje rimwe na rimwe aho nkorera mu ngata iyo ntari hafi rero kaze mu kiganiro kuziko murazi ku munenda bakumbuye cyane ku munsi wa kane aheruka ngakuza ku munsi wa kane kera cyane shimira cyane abari mu hinga bw'ivyuma biri ingabire ariko adufasha mu hinga bw'ivyuma ariko adufasha mu byerekeye amajwi hamwe na Lies Akimana mu masanamu ego rero muti gute kuziko turi kuwa kane twamatuja mu bintu by'ibitabu tukarondera ibitabu tugasoma tukabasomera canke mukatubwira ibyo mushaka canke tukaganira ku byerekeye igitabu no gusoma no kwandika kuri no musi turabandanya icyo tugeze indwi zingahe turiko turagira murazi ko turasoma igitabu ca Patiri Ntahokaja yanditse cerekeye citwa imigenzo y'ikirundi tuko turasoma rero tuguma tugenda twerekeza twaratanguye turamenya agasamo turamenya kuntu umwana avuka turakura ubu rero umwana tugeze ku gice ca gatanu igice cyo ukuvyiruka muhora mwumva ngo uruvyiruko bivuye muri vuga ukuvyiruka ariko ngira ngo ababizi kudusumbya bo muri les éditions gusoma aribo baganza bakagaba uno munsi wa kane mu kiganiro cacu kuziko bama batuzanira ibintu biryoshe kandi bitandukanye ku munsi wa kane uko indwi irenganye baraza kutubwira byinshi gusumba nico gituma kuri uno munsi turi kumwe na uwo bita abo bise ahishakiye Napoleon ariko kandi benshi akaba muzi ku izina rya Intore Segihembe mwiriwe neza Intore mwiriwe cyane Rukundo ndashimye cyane iminsi nise ndakumbuye ariace nk'inyaka nk'itatu ntaza ngaha oya imyaka ndamvuze myinshi ariko radio nta mwaka imaze mugabo haci imyaka 3 ntaza ibiganiro ntivyari bike nari nkoze na mugenzi wawe ariko nawe narashimye ko twabanye ariko nongeye gushima cyane ko nawe ugarutse no munsi kugira turabire hamwe icyo Ntahokaja yavuze ku kuvyiruka rero tuvuze kuvyiruka turaza kurabira hamwe ibintu bine nko gutega no gutegura urugori ku mwana kumukura amenyo kumera amenyo ya mbere nuko bayakura n'igituma bayakura n'ivyo gukura ubusage mu nyuma tuze kurangiriza kukumwa ubwanwa bwa mbere umugabo afite ubwanwa nakaravuga kumwa ubwanwa bwa mbere urumva kera nta kintu na kimwe bigira bagira kuya bituga mu gifaransa ngo on ne fait rien à moitié nta kintu na kimwe bigera bafata minenegwe n'ubwanwa bwa mbere mu kubukura anacari ikintu gikomeye cyane eko nivyo tugomba dufata uno munsi mufata akanya kanyu mufata agatebe ahuri nyambo ufite akarahure k'amazi wicare udura nunu bavuga kunuga buke udura nuga buke wumvirize dusome iki gitabo ca Ntahokaja igice ca gatanu cerekeye ukuvyiruka ubwa mbere rero avuga ugutega no gutegura urugori avuga mu gice giheruka twabonye ivyo kuja gutera imbuto bariko barasohora umwana ugati bavuye gutera imbuto rero umugabo agifise se canke nyina yamuhereza umuhivu akawutubika umugore we ku mutwe umuhivu ku batabuzi n'umugozi uba uriko ubuyonga kujya nimbishanizo kujya kubitako vy'uno munsi hanyuma agakura nyamuhivu akawushira ku rutaro akawuhereza urugori rutoyi akamuhereza urugori rutoyi gwitwa ngabimwe arigo kabubu umwana kuze hajya maze nk'igice cy'umwaka akamuha urugori rusobekanije zibiri gwitwa ngabevyiri iyo asamye inda rero umuvyeyi arategura urugori kuri uyo munsi imiryango irakorana abagabo abakungu n'intore bagaterekegwa umugore akagabana iyo se uko ari umutunzi aramuha inka baravyina bakabandwa ni muri kahise ubu nico tubivuga uko yavyanditse mu gutegura urugori baramwogosha impande hande z'umutwe nka kujya batega amasunzu hama bagafata umuhivu muremure bakawutubika ku mutwe ubuyonga bwawo bukenena mu bitugu ngira mwumvise ko abari ku buyonga bukenena mu bitugu cyo rero nico bitwa gutega no gutegura urugori vyakorerwa umugore yageze kwibaruka
amaze ko agira gusama umva umwana bamaze kumusohora iyo rero bariko baritegurira ukuntu bashobora kuzoronka wundi mwana ariko arakura kwerekana ko umugore umwana yamaze gusohoka vyakorwa n'abavyeyi b'umuhungu kuko abiwabo bo bamaze gutaha biboneka ko bamaze gusohora umwana abiwabo bace bataha ego niko mugabo umva ivyo byo gutega no gutegura urugori urwo rugori rwambara nde urugori bamaze umugabo niwe yagwambika umugore wiwe ku mutwe yaragwambika ku mutwe hama urugori nibaza ko cyari kimenyetso cerekana ko umufasoni wasubiye mu bikorwa bya minsi yose kuko amaze kugira igice cy'umwaka yaramuhurundi rugori rutandukanye n'ubwa mbere yamuhuta urugori rwanga bimwe canke kabubu mugu bwa kabiri yacamuha urugori rwanga bevyiri kumbure gwerekana ko ashobora kugaba ibintu bibiri igihari nikizoza umwana yamaze gutangura gukura no kuvuga no gukurikizwa yo kurikizwa ego tubandanye ego kumera menyo ya mbere rero niko ka kabiri bavuga ati nta misi mikuru birirwa baragira ariko ku batunzi baramugabira inka aboro nabo bazigabira iyo nka bayigabira nde umwana ariko ku batunzi aboro bakamwambika utuna twera umunani canke tune utuna n'utuntu tumeze nk'uduheko bahambira ku migozi ku abana menshi urabona abana bambaye akana mu nda oni biki nitwe bitutuna tune canke umunani mu kirimiroho bamuha ingundu y'igitoke urumva umwana baba ariko barerekana ko ariko arakura tora ingundu y'igitoke ni wakuru uzosorome ni wakuru uzogane umwana banje kumera amenyo ya ruguru rero ngo aba isemi bunyina bavuga ko azosema biwabo wanyina iyo bumvise rero umwana nawe ageze guhongoka bama bagenza amenyo ngo wumve ko atanyiganyiga kugira bashobore kuyahongora iyo bumvise rero uriregarega bariraza nk'umunyota ngo ugumurirega ureregaregesha uko umwana avyutse niko nyina yizigura akanyiganyiza rya ryinyo ngo yumve ko rigeze guhongoka yumvise rero ko rigeze guhongoka yakoresha umuhingo w'umusurusuru umuhingo nibaza ko ari umugozi umuhingo baravuga n'umuhivu ni nk'umugozi umwishwa umuzana je nivyitiranywa vy'umugozi hama yaca tora rero uwo muhingo w'umusurusuru canke inzara akaribandura risidutse umwana agacira amaraso akinyagunura n'amazi igituma rero bitwararika guhongora umwana ngo kwari kugira ngo amenyo ntaze amerarane hama ngo umwana agira ibihatane nibaza ko nuno munsi biracahari urona guhongoka k'umwana turazi ko ari kimwe mu byerekana ko umwana ariko arakura amenyo adakomeye ariko aravayo ariko haraza amenyo akomeye nta muntu numwe ndabona yagize ubwoba ngo umwana we ngo yinyorera vuyo ngo aramutwaye kwa muganga ngo nuko yahongotse naho kumbure tutagikora uko aba badutanguriye kubaho mu mico n'imigenzo y'ikirundi bakora ariko biragaragara ko nuno munsi umuvyeyi uko umwana we akurarara mbega amenyo yiwe ameze gute biragenda nuko kumbure twebwe ibikorwa bimwe bimwe bikorerwa ntawe uzikora kubera bikorerwa mu gisagara ku batari bake hari ibikorwa byinshi imanza zari nyinshi kandi nibaza ko bitari na bibi burya imanza zegeranya abantu cyane imanza zegeranya abantu burya n'ubu twotangura kugira imanza nyinshi tukamenya tuti rukundo uno munsi umwana wiwe turamusohora umuryango ukahagenda ariko uno munsi dushira imbere gutanga amabahasha gusumba gutanga amaso burya umuntu niho bavuga ngo ngiye kumugarukiriza kamaso yaba ari uwabuze cyangwa wagize iki ntiwacu umurungikira ibintu ngo nibizomutunga kuko n'abakire barabura ariko nabo baba bakeneye ubaremesha kandi arabatunzi bafite byose ni byiza rero ko kumbure uko bigenda kose toja turaraba imanza zimwe zimwe tukaziha agaciro uno munsi niba ari umuntu yasohoye umwana imanza mbona abantu bacitaba cyane mu Burundi ni imanza z'ubugeni nazo nyene si cyane baratanga amabahasha ahubwo imanza zo gupfa sindamenya ko ari kubera abantu bose batinya gupfa buryo uzura umuntu apfuye canke yafishije umuntu niho ubona abantu benshi bitavye urubanza rwiwe n'utagiye guhamba aruja ku kazi hakiri kare araca aho babitse ikiziga ati genzo uja gusezera ikiziga gusa nta ngorane ukabona ko agiye gusezera ikiziga agaca vayo ahegiye gusezera ikiziga ati mugende niba arabaca mu isengero ati je nta ngorane uyundi ukumva ati turahurira ku isengero uyundi ati muhambahe uwundi ati byose byangoye mugabo ndaza gukaraba ni vyiza rero ko twokwicara utwareka imanza kugira tuje turahura n'abantu bacu babantu dukunda bishobora gutuma kumbure
twiyumvanamwo gusumba. Ego hariho ikibazo ngomba ndakubaze mugabo urashaka kutagifitiye inyishu kuko ntivyanditse muri kino gitabo ariko nawe utagifitiye inyishu umuntu agifitiye inyishu akaratwumviriza kuri Kazoza FM canke akaraturaba live kuri Facebook canke kuri YouTube natwandikire yandika avuga ati inyishu ya kibazo babaza niki hariho ibintu twe tukiri abana baje gukura iginyo twagira tuje gucira amaraso tugaca tumwigumuza n'amazi iginyo wacu rifata gacitambikiza gacara bahase gati y'amagoro gaca bango nyamanza we turi iginyo rya ribi ucuma iginyo ryanje gito gaca riterera gaca ugenda ntunarira aho ryaguye none ivyo byaba byavuye hehe nyambu bize navyo nzi ariko nibaza ngaha hari umugenzi twinigeze gutumira yitwa Karasira twavuga agaciro ka kirazira mu ndero y'umwana mu ndero y'ugwaruka uko bigenda kose jewe bijye ibintu uko ndabibona umwana yabahegiye kugira ububabare mbega nikiye kintu cyambere cyo mwereka umwana ko ububabare bwiwe butabaye kuri gusa nukumwereka ko yarafite amenyo mabi agiye kumera amenyo meza inyamanza rero ni imwe mu nyoni zifise amateka meza zifise ico abarundi bazizi ko nka ciza kuko ni nyoni zigendana n'inka ni nyoni zagendana n'inka natwe turazi insiguro y'inka canke agaciro k'inka mu kibano mu Burundi haba mu migigwi itandukanye mu cyubahiro mu ukuhaye aguhinka nta ugaba ngo agabimbwa buryo ugavye ngo agabinka yoyo ujya ukongera ukanywa kuvyo yaguhaye niko bavuga rero jewe ku giti canje nibaza sinzi bariko baradukurikirana mu rashobora guterera namwe ko mubizi ariko je nibaza ko bwari uburyo bwo guha ubutumwa umwana ko naho bishyitse akumva ko ababaye naho ababaye yavuye amaraso ataye ikintu kibi ariko inyamanza yo yamana n'inka nayo igahamata umwana abona ko inyamanza igiye kumuzanira amenyo meza cyane ikibabaje inyamanza kugira n'amenyo oya mugabo ntaco nigira n'amenyo mugabo yoyo itora iginyo ryayo ribi ikigenda izane giza kandi umwana yakagize utakagize waratinya ngo menye nazomenya ivya bindi rero imiziririzo kirazira mugabo na wakagize canke imisi wanavyibaga ukazona katangwe kuduka si wanyu gusa uca wiruka papa mama giye cyameze ariko sha ajya amenyo ya nyuma mu gifaransa bita les dents de sagesse arababaza sha yamenye arababaza arashusha arabatarayamera kuko musozi ndavuga neje numenye nivyo ari ivyo udafise umuntu baza kumbe namenyo umva ikintu cyo tutubitsa ni kiganiro kuziko tuko turaganirana intore segembo no munsi tuvuga ivyerekeye imico n'imigenzo tuko turavuga ubuzima bw'umwana kuva agisamwa gushika kure tugeze ku kuvyiruka nibaza ko ari gice ca gatanu kuvyiruka byinshi mwaravyumvise mwarumvise iyo havutse amahasa mwarumvise ivyaba ubu naho rero tuko turara umwana ageze kukurwa amenyo niho duhejeje tugomba tubandanye n'igice ca gatatu bambe agace gatoya ka gatatu ugukura ubusage ego iki gitabu mwana muteko murakibona kirimo ubwatuzo abantu mutazobwatuzoga abantu mutazobwatuzo kandi iki gitabo no hanura umuntu wese ariko aradukurikirana ku kigura acisomere yego burya kenshi tureka gutahura ibintu kubera twabisomewe n'abandi kumbura rero ntimuhave mwumva ndiko ndabasomera hargiye usanga hari bigucitse mu matwi udashobora gusubiramo ariko nje ndakubwira ugende kuri YouTube na Facebook za Kazoza FM canke za edition gusoma ibi biganiro tuba twakoze urabisanga ko turabishira ko kugira bisabandanya cumviriza gukura ubusage rero bavuga ngo ubusage umwana yaravuka bakamumwa imvanda asubiye kumera umushatsi wa kabiri bakamumwa mu gahanga akantu gato bakazinguza umutwe wose hagati mu mutwe naho ngo basiza gatutu k'umwana ngo izuba ntirizo mubabaze ku mutwe nibitwimo nibinimoshe barasigaza akantu bako marambona urumva bakumwa guke bamwaha gusa twimoshe kugira izuba ntiri kubabaze izobaza umwana ku mutwe kere rero umwana ateze ubusage yabukura nyina yashindwe oya rindira ubusage niki ubusage ku batabizi ni imishatsi umuntu areka igakura nyuma yo gukura ikaranda nk'imizi ku mutwe ikihinga yonyene bivyo abatari bakavuga ngo namaderedi namadredi rero ubusage nico twita amadredi tukiri ngaho narigeze kumva ko mu miryango yo mu Burundi nako hari imiryango myinshi ngo hari imiryango gushika n'ubu umwana avutse bamumwe imvanda gusa bikabahetse ego iriho hariho n'imiryango y'abasage nuko kumbure uno munsi ikibano
kirafise ibintu byinshi cyahinduye kuko umuryango warangwa n'umuziro, umuryango warangwa n'igikoko ciwuranga, umuryango warangwa n'igiti ciwuranga. Irya miziro rero nanje nagira je nkanje nyogokuru yari yarambugiye ko kizira gukora ku nkende kubera turabazira nkende. Nagiye gutahura ivyo ari vyo maze kumenya iki nkende yoba ifitanye isano n'abajiji. Urumva rero hariho abo batakibikora no munsi kuko hariho abantu bakoze ikintu babwira mu miziro yari ya kera byose Yesu yarabirangije ku musaraba. Imiziro yari ya kera twe twarakijijwe twarabatijwe ugasanga hari batabwiye mugabo hariho n'abantu bakigira uno munsi ari abantu bagifite imiziro yabo ntarengwa ko. Urumva rero ndakeneye ko umunsi umwe mudutunganiza ikiganiro nkakaza nkakarasira aramaze guca narabonye afise ubusaki afise imishatsi miremire uce dutumira nk'umuntu uwo nyene waruvuze nk'umuntu yemera afise ukwemera kw'abakristo canke kw'abakristo bivana no kungene umwanya woba muto nta kibazo turashobora kugira mu bice bitatu canke bine hanyuma tuganire icerekeye mu gifaransa no bakunda kuvuga ati la foi ou la raison tuganire ivyerekeye none dukume ku mico canke dufate bishasha ndatse ego kugira ngo tumenye ubusage kuko hariho n'abantu numvise ngo hari ahantu dashobora kuja gukora akazi ngo kubera kufise ubusage. Sinzi ko ndavuga ngo ni vyiza canke ni bibi ngo gusokoza umushatsi nitwobigira canke nitwobigira kubumwa twobigira canke twobigira mugabo haje abantu nka bane batandukanye bose ivyimviro bitandukanye twuganira hama abariko baratwumviriza umwe wese kagira ico akuyemo. Ego okera rero umwana yabukuranye narashindwe bavuze kurasindwe nyina yabavyaye incuro indwi vyaye umwana w'indwi nyina yashindwe bavuga ngo imiryango yarakorana bagatereka amayoga nukuvuga kugira ngo bamwe umushatsi ego ubusage babukure umwana bamwereke bakuze nyina yabamukurikije ugira gatandatu birimo ngaha rero wowe umwanya munini imyaka 14 niyo baharura kumbure umwana imiryango yarakorana bagatereka amayoga mu batunzi barabaga ikimasa umwana w'indwi wavutse umwana w'imfura yahagarara ku nzu abantu bakoranye ati data na mama bashindwe hanyuma bakamukura ubusage inakuru ari nyina wase ari nyina wa nyina bakabushira mu nzu nziza akabushira mu nzu nziza ari mu mutamana ari gikwemu akayizingazingira akayishingura mu gisasa. Gisasa ni nk'igitunga ibintu babikamo ibintu mu nzu bamukura ubusage abantu batanguye gutereka niyo umwana w'imfura atakiriho abavyeyi bashikanye imbyarindwi umwana asigaye ari mukuru niwe yakuga ubusage umwana ku ubusage yaragabana umutunzi yaha umwana inka utunze bike akamuha intama umworo gatanga igitoke. Umunsi mukuru ugukuga ubusage rero ntiwaherukira ku mwana w'imfura gusa nabandi bakurikira bageze muri ico kibariro barabakura ubusage umwana yakuga ubusage akarongora canke akarongorwa kuko umwana akurikiwe gatandatu ari umwana w'igikuriro yabariko aragera kubaka. Urumva hari ibintu baharura cyari kimenyetso ko umuntu akuwe ubusage yamaze gukura nukuvuga aragiye kwigenga. Umuntu rero nibaza ko nimwe nakubwira abarundi bari baciye ubwenge gose twari duciye ubwenge abarundi ba kera bo bari baciye ubwenge no kuturusha je niko mvuga kuko bo burabona baratanga ubutumwa. Hari ibintu bimwe mwiki gitabo ngira tuzobishikako wasanga ngo umwana w'umukobwa ngo yagenda amabere ari hejuru kugira asamye imbanyo ashobora kubonera ku mabere. Uno munsi urumva umwana bamukura ubusage kugira bamwereke ati we wakuze urakurikiwe bihagije. Ni hamwe umwana wasanga kumbura uri mu mbari bamutera ikivumbiko kugira bamwereke ko akwiye kugenda kuva mu mbari kwase agende kurongora. Urumva bari bafise uburyo batangamo ubutumwa wewe umuntu wese akubonye acabona ico bakubwiye. Umva nk'umwana w'umukobwa muhuye atabusaga afise byari byoroshe kumubwira ko hageze ko worongora naho kumure tuzobona uko no kurongora byagenda kugira umukobwa arinda aza kurongorwa umuhungu agira arinda kurongorwa ariko kumure niba arabaranzi baba bakenewe kugira umuntu azorongorwe canka azorongore barashobora kubona ko umuntu ndagifise ubusage bakamenya bati uyu muntu rero nta busaga afise kumbure birabaye arageze kurongorwa arakuze. Urumva rero nibaza ko n'ubu dukwiye kuraba ukuntu ubutumwa no musingira barabanga ujya arahejeje kaminuza canke ngo arahejeje amashure asha nugo yaje amashure y'imyaka 13 abakuze. Yego urumva kera ibintu byaba hari aho twiyumvira tuti none twosubirayo dukwiye gusubirayo dukwiye kubikora dukwiye kugenza gute tubandanye n'ubutumwa kubwabona twogira gute oya jewe kubganje mbona umengo
kubwanje umwe wese bikora uko avyumva ego tubandanye n'agace ka kane ariko kanyuma kuno munsi kuko umwanya uragetse Nego gace ka kane nako kanyuma bavuga rero ivyo kumwa ubwanwa bwa mbere umusore rero mu kumwa ubwanwa bwa mbere yaratarika inzoga ucisha akamenyesha se ngo jo ntazagire urubanza jako arafite ijambo azomwibariza rihambaye bukerera akamutura umubiri w'inzoga bakanywa wa mwana akavuga ijambo ryo gushikiriza inzoga se yaba ari umutunzi akamugabira inka yabatagira inka akamukebera igisate cy'ibitoke cyangwa akamuha igitungu yabakiri igikwerere rero akaba amukeburiyemwo kumukwerera se yaca yumva ko umwana ageze araheza akamwariza aho umugeni witeka yoba akamugabira urumva ibintu byose kandi urumva kugiragera amaze kuronka n'imiburi buri nka zitatu mu batunzi hari inka bamuhaye yamoye ubwanwa no urugori bwa kabiri usage ubwa nyuma bamuhaye inka kubera amoye ubwanwa urumva rero ufite inka zitatu urashoboye kwiyumvira ukuntu worongora so wamweretse ati daho je ndagize n'inka zitatu niba ndi mu muryango wifise umva ko n'igisate citongo yacamukebera tora nitongo ry'ibitoke burya umuntu arinze atere kugwagwa abayakuze n'ubu rero rukundo kabona umpamagaye ati nyabajegebye yamuha agacupu nta bana basoro uzurabe hariho sinzi uko biragushikira hariho abantu n'ubu bakuze mwicaranye naho wowe usa umugambi wo kwikora mu mufuko ngugire ico ushikirije utanga naho muwa mwicaranye akubwira ngo yahura cyarumwana mugo urinze urongora babiheze hari hicaye abagabo babiri harimwo so mwese muri abagabo ego numva ko biryoshe murumva ko bibandanya biryoha umwanya wateguriwe iganiro ku ziko naha ugarukiye kandi nivyo twari twateguye uno munsi byari ivyo bicenye bine nyene twari two duce tune nyene ku munsi ukurikira wa kane tuzoganira ku vyerekeye indero y'umwana ariko ku munsi wa kane ngira ngo tuzobanza kubabwira ibindi bintu byaranze uno mwaka kiganiro ku ziko muri les editions gusoma rero mfata kanya shimire cyane les editions gusoma shimire cyane intore se gihembe yadusangije ibintu bizima uno munsi wakoze nkuko wa Deka nanje ndagushimire rukundo nshimire n'abagwiza mwimbo kumbura bariko baradukurikirana ndabararikira gusoma ibitabo na cyane cyane ko muri edition gusoma twihaye ihangiro yo gukundisha abarundi imico n'imigenzo tubicishije mu kuvyandika no mu kubisoma mushigikwe n'umugambi kuziko yego shaje ishimire cyane mwebwe mwese mafasha kanya muradukurikira ko muri abantu beza muri abantu bazima turabakunda mukadukundira mwakoze cyane kumviriza ikiganiro kuziko na cyane kuguma mwumviriza ibiganiro by'isamirizi yanyu Kazoza FM kujana 3 n'ibice bitatu adurukanye kuri Facebook no kuri YouTube twari live amasanamu yacu n'amasura yacu mwayabonye mwakoze cyane kugumana natwe turacabakunda kandi turabipfuriza kuranirwa mu byanyu no mu banyu shimire mu banyu mpinga bw'ivyuma Billy Ingabire yakadufasha mu majwi hamwe na Elias Akimana ku masana mu Diogene rukundo na kuri micro ndabipfurije ijoro no muhunga mu byiza nimwibagire kuba aba boss banyu bye